Wewe mbazi ibibazo ureke kundaba mu buzima bwanje. Ariko ndakubariye yuko watagase naco ni icubahiro. Yego. Warinjiye idini. Kubera ugashapo tukamenyereye mu Bayisilamu. Ini style. This is style, bro. Wow. Yeah. What than use to mutima? Nothing. Tugumane mukanya tugomba dukora ibintu bimeze neza by'amateka cyane gose. Ni ivyishimo bidasanzwe tuguhura nabo dusangiye umwuga nta kirenze ico. Ni munezero ngenda ufasa nk'umunsi mukuru w'umuziki ndundi kubera ko nitwahora duhura gutya turi benshi ngo dukora ibintu binini. Rero no munsi twahujwe n'ikintu kinini, rero ni ibintu vyo kwishimira mu ncamake n'ivyo birakwiye. Byasango ryageze mukanya rero tugiye dukoresho twame tuvuga ibintu byose byubaka abantu naho yo bari komedi ukure mu ijambo kure mu ijambo cyo kintu cyambere kirazira ko ijambo ryose urungitse ridasa n'imitima y'abagyumvise isa abatarashika kumbure kuri ETS kamenge nabwire yuko mwacerewe ko mukanya turabica bicike. Yes, sinzi utambaye we sinzi haza guca uyu munsi. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Nkuko bibona twamaze kwishikira mu kibanza ciza, mu kibanza kibereye ijisho. Muri kano kanya turabona ivyamamare ku munsi w'ejo tarababwiye yuko uyu munsi tuza kubereka ivyamamare bitandukanye vyagiye bishika muri kino kibanza. N'umunezero mwishana. Turamutse NG papa uko fresh umesha fika Namaze kuhishikira amakuru mashasha sasa. Ndashimira Imana. Unapendeza sana. Asante. Unapendeza sana. Asante. Vibe twiteze yo kuri engineer. Ni ya yindi nyene. Yes. Yo guhera kera mutujede kugeza n'uyu munsi. Ibintu bishushe mu twese. Uratuje sana. Amateka urayaduteguriye. Muri kano kanya twitege vibe imidasanzwe papa. Mwitege imidasanzwe. Yes. Yeah. Ariko urashaka kubwira abakunzi ba Gatech? Urashaka kubabwira iki akajambo? Abatarashika kumbure kuri ETS kamenge nabwire yuko mwacerewe ko mukanya turabica bicike. Yes. Sinzi utambaye we sinzi haza guca uyu munsi kuko haza guca uwambaye gusa. Asante sana msaza. Yes, bakunzi ba Gatech TV turacabandanye tuyagisha abana bari batandukanye. Turamubona umusaza wacu. Papa, umeshafika? Tusalimie kidogo. Yes, uzokwiga n'inota azofungwa cyangwa uri n'ibibazo birasigura watuje. Muri kano kanya umuntu atarashika umubwiyego nukuri yacerewe gose kuko banye n'urubanza twashitse. So abayimvite rero turabarindiriye kugira tubahe kirori cyiza. Yes, asante sana Pablo. Salam. Tuyagishe gatoyi. Ya Gatech. What's up? Meze fresh. Yes. Hey. Iyo tukubona uberewe style ivuze iki kuri Pablo? Ivuze nyine umu artiste man. Bijana na style. Umu artiste wese kubera ko niko kazi turimo. Wow. Hariho kuririmba, akabaho kwambara, akabaho n'ibindi vyose. Donc yes. Discipline, donc vyose birimo mu artiste. Yeah. Kugira yisange muri Noriste Fablo. Tuvyite ko ari umupambanyi canke n'amahigo. Ahubwo iyo ntabandimwo bari kwibaza none bari kuzanana. Musaza uranyemeje sana. Ariko twizere yuko abantu giye guperforminga hashi. Abana bari abantu bose bari hari. Baya bose n'abarindiye Fabilove gusa. Baya bose nta muntu n'umwe aringira n'umwe. Nta n'umwe arindiriye undi musani jewe gusa. Asante sana papa. Yes sir. Yes, bakunzi ba Gatech TV nkuko mibona ni ibintu biryoshye cyane. Murabona yuko turi kumwe abasaza bubasha, abasaza ubona yuko banezereje kubona kujisha. Nakagwe katuje nakomeze neza, ariko turashaka kubaramutsa, turashaka kubabwira yuko ibintu bimeze neza cyane. Yes. Reka Papa Salam. Amahoro neza. Ya Gatech tusalimie kidogo papa.
Ni sawa. Ndawaramukije. Asante sana. Ego. Asante sana papa. Kidogo tu tusalimie kidogo tu. Ndabaramukije cyane. Abafana baje barabiteze bakeneye kubabona ariko gatoyi cyane turamutse. Urabaza kwanza ama. Turamutse gatoyi papa. Kakusha gato. Urabaza kwanza mnataka no muri muda tara nitegura. Samahani. Lakini tusalimie kwanza na mtu alafu unafanya nini? Asante sana. Iyo tukubona ngaha nka Double J muri kino kirori ubona kirimo abasaza batoyi abari hagati na hagati. Double J twitege ano mahigwe ya Rose. Twitege iki muri kano kanya? Ni ibyishimo bidasanzwe tuguhura nabo dusangiye umwuga. Nta kirenzi ico. Ni munezero genda ufata nk'umunsi mukuru w'umuziki ndundi kubera ko nitwahora duhura gutya turi benshi ngo dukore ibintu binini. Rero no munsi twahujwe n'ikintu kinini, rero ni ibintu byo kwishimira mu ncamake n'ibyo birakwiye. Abo naganije ku munsi weje bagiye bavuga ati uyu munsi ntituvuga umuririmbyi tuvuga abaririmbyi. Nawe ni kubibona? Niko biri nawe ni kubibona ndibaza. Wow. Murakoze cyane. Big up sana. Papa tusalimie kidogo. Zuba wetu. Ndabaramukije abakozi ba Yaga TV. Yeah. Bishasha ni befe bati. Bishasha nuko urivugiriza uyu munsi. Ibisokunda. Bishasha nuko turyohewe cyane. Wow. Byasango ryageze. Mu kanya rero tugiye dukoresho turyohe. Abari inyuma bacerewe. Abacerewe? Abari inyuma bacerewe. Oya baraza. Azan sana. Biragenda neza. Sishatse kubavugisha byinshi ndabona ko muruhutse. Sante papa. Big up sana. Yes bakunzi ba Detective murane ko ibintu ari umunezero mwinshi cyane. Abastari twamaze kubishikiramwo, twamaze kunezerwa. Tunamwona mwezetu. Yaga. Salama papa. Kidogo tusalimie waambie umeshafika hapa. Salama Bidondo Love mkali wa show. Nimeshafika leo. Ugombo wahi fresh. Fresh na makeni chaka. Mkali wa skutishe. Sa hii kiroti iraza kukorohera kweli. Ari imbuzu zuzuye ngazo gutambisha. Hii ni kwanza backstage. Sindarafungura sinarachumba ubugari. Hii ni mayo debe. Kweli kuna musaza wacha akunda ubugari. Kule ajewe. Nimekomalia ndani. Kula wali sishibi, wali Wiza Paradise. Asante sana papa. Asante sana. Yes bakunzi ba Detective murabona yuko turafise n'abakomedien ngaha. Umusaza wanje. Salama. Ego brem. Turamutse gato. Yes. Abakunzi ba Gate. Yagate. Naingize ngo nagate. Ariko wewe wabaye mu pasteur ryari. Tubwire sana. Ari abantu rero bavyihenda ko kwambara koro pastorale sima kubura umupasteri. Oya. Kwambara koro pastorale nibisaba kubura umupasteri cyo cyambere. Ushobora no kubura umuapotre. Uravyumva. Ushobora no kuba uri umu evangeliste mugabo koro pastorale ni kimwe mu bintu bituma uwambaye iyo koro pastorale yiyengenga kwibanga giwiwe. Siko abafizera amakenga yuko atari vyiza wakoze. Oya kwiyengenga sinzi ikintu bitamuzwaye bavuga ngo ishara. Ikimenyetso kikwibutsa yuko utegeza kugendera ubuntu bwawe. Akorera nakantu. Yego, rero evangeliste comédien. Iyo evangeliste comédien ntegeza kwibuka yuko umutwara butuma cyangwa umuvuga butumwa abicishije mu buryo bwo gutwenza. Uravyumva? Hariho nawe na principe ategeza kugenderako. Iyo principe abariko barakurikira Yagateke washaka kuraba Efes kigabane cha 4 murongo wa 29 kigabane cha 4 murongo wa 29 haragaruka kutwibutsa neza yuko twame tuvuga ibintu byose byubaka abantu naho yo bari komedi ukuremo ijambo kuremo ijambo cyo kintu cyambere kirazira ko ijambo ryose urungitse ridasa n'imitima y'abagyumvise isa we rero ndumva rasatira mu buryo bw'ibirembo asante sana twizere kuza kuduha amateka neza cyane bakuzi ba Detective tuguma tubereka ivyiza bitandukanye turamubona umusaza hano
turane ko ibintu binezereje cyane iyo turiko turagendagenda tubereka abantu batandukanye bakoze amateka mu gihugu cy'u Burundi. Reka tumusabe umusaza wacu papa tusalimie kidogo kuyagateka. Fresh imeze neza. Yes, namwe mumize fresh. Fresh kabisa. Amateka agiye kwandika kuri kino kibuga cya ETS Kamenge. Twitege iki kuri wowe nkawe umuntu adasanzwe baba show? No comment bro, je ndi ready kabisa. Benshi bagumye bavuga ati bose baje kubera jewe, nawe ni kuvuga sha reka tubirabe kuri stage ngo tubirindire kuri stage fresh. Asante sana msaza. Yes, bakunzi wa Gatech TV ntiduteba tuganiriza umuntu bukebuke, tuganiriza umuntu tutarinze gukasha, tuganiriza umuntu mu cubahiro ciwe, ntituba tugomba no kumurusha umwanya wiwe mu cubahiro ciwe. Turabona bwana mutima ushaka kuturamutsa kuri Gatech papa. Je ni sawa kweli. Ndabona watagase Mubiki gasha amafaranga. Mbowe mbaza ibibazo ureke kundaba mu buzima bwanje. Ariko ndakubariye yuko watagase naco ni icubahiro. Yego. Warinjiye idini Kubera ako gashapo tukamenyereye mu Bayisilamu. iyi ni style. This is style bro. Wow. Yeah. What the news to mutima? Nothing. Ariko ntiduheruka kubona ibikorwa vya Cakirayi. Ibikorwa biracariho nkuko mwaba mubibona ni kujyanye. Yeah. Ubwika abakunzi ba Gatech. Tugumane mu kanya tugomba dukora ibintu bimeze neza By'amateka. cyane gose. Asante sana msaza. Yeah, sana. Yes, bakunzi ba Gatech TV murabona urukundo ni rwinshi cyane. Uyu ni Mukombozi amaze gushika muri kino kibanza. Ni Mukombozi amaze gushika ariko aravuga urutonde rw'ibintu ukuntu bimeze. Mana iki ni kibanza cy'abastari, ni kibanza kirimo amateka, kigiye kwandikirwamo amateka atandukanye. Singoma mvuga kuko murabona yuko turi muri style z'akazi, muri style cy'umunyenga w'akazi. Vibe igiye kwaka, vibe igiye kubandanya. Mugumane natwe my friends.